nizere ko mukomeye ngomba ndabahe ibintu bitanu vyo gufasha kongera umushahara wawe. Ego hariho abantu benshi bibaza ko uwo mushahara uba ufise ari wowe wenyene, ari uwo utagabanuka cyangwa utongerekana ko ari uyo nyene. Muga hari ibintu ushobora gukora kugira wongeze umushahara wawe. Ngo ndabahe ibintu bitanu ushobora gukora. Ikintu cyambere ushobora gukora nuko wokwiga umwuga wokongera umushahara. Nk'uwo mwuga woba nko gukoresha izi mbuga canke kumenya ingene ukoresha izi telefone, ukongera ukiga nyene nk'ibi bisasa vya AI hama na coding. Ivyo bintu vyogufasha kugira wongeze umushahara wawe. Hama rero nabirya vya amavideo, amacontent, ku editing amavideo navyo biragufasha, kuko uhuye n'umuntu azi gukora nk'amavideo mugatazi kugira editing wo mubwira ati wobuzi ko nze ndoshobora kubigufashamwo ukandeha ama percentage makeyi kugira nanze umushahara wanje wiyongere. Ivyo bintu urashobora kubikora. Icya kabiri ni ugutangura akazi ka kabiri. Usanzwe ufise akazi nk'ako kwigisha canke kudandaza utuntu ufise nko muri shop, mbese ukarondera n'akandi kazi ukora ku ruhande igihe uba wahezeza ku kazi kawe. Icya gatatu wokora, woshobora gusaba umubosi wawe ukamubwira ati wonyongera umushahara. Mugabo kugira akongera umushahara bivana nawe uburyo uvyitwayemo. Urashobora gutora kandi urashobora kongeza ubumenyi ku byo usanzwe uzi kugira nyene umuha impamvu yo kukongera. Ntuza kumubaza ngo nyongera amafaranga atakintu werekanye ko uzi gukora. Ego hama rero ikintu cya kane woshobora gukora ni ukumenya ingene wotera amafaranga yawe, ukuntu woyagwiza. Ico kintu kirafasha kugira wongeze umushahara wawe. Ego hama rero icya gatanu ni ukushobora gukorera amafaranga uryamye. Sindi kuvuga kudakora ikintu na kimwe, gukora ikintu gishobora kugeneratinga amafaranga uryamye. Ico kintu ni nk'igiki? Ni nko kuba ufise nk'imoto ukayiha umuntu, uwo muntu akaba ari guca amafaranga nawe wicaye. Kuba ufise imodoka ukayiha nk'umushoferi akasobora bari guca amafaranga nawe uryamye. Ugashobora kugura iyindi nzu abandi bakayibamwo bakwinziriza kira kwezi. Ubwo n'uburyo ushobora kongeza amafaranga yawe. Abantu benshi ivyo bintu barabiryama ko bakibaza ngo ntabwo byokongera amafaranga. Birakongera, kandi kuvuga ngo nta mutayi ufise, sometimes ntabwo aba ari mutayi ubura, bivana nuko udafise ubushobozi bwo kurondera uwo mutayi. Sometimes hamwe na hamwe bisaba ufate ivyo wize ubisire mu bikorwa kugira uronke ayo mafaranga. Hamwe tanga umwanya wawe. Abantu benshi muratinya gutanga umwanya wanyu kugira ngo wige ico kintu, kugira ukimenye ico kintu kizokuzanire akazoza keza. Eko hama rero aka kavideo benshi barakansavye, ndarimvuza ati reka ndabivugeko. Hama rero nzoza ndabazanira utuntu tubungura mu bumenyi, ukuntu usavinga, ukuntu investinga. Ndabona ama message atangwa kuba menshi. Ngomba mfashe abantu bavuze ngo bashaka kwiga ibizanye na online business, agasanga uri muri abo, nunyandikire inbox hama ndagufashe ingene wotangura. Ndatanga n'ama motivation n'ubumenyi buzanye n'ukuntu wokwifasha, ukuntu wokongeza amafaranga yawe. Sawa rero mugire ibihe byiza, turasubira. Bye.